rya equipe adverse kuko equipe iraza kugira ubwoba yibaze ngo nitwaza kugwa kuri Vini agatanga centre niki kiza kuba Gonzalo aradutsinda iyi ni style de jeu imwe hanyuma style igira kabiri ni style yinjiyemo mukinyi yitwa Mbappe Lotine iyi style yinjiyemo Mbappe nayo ni style itandukanye ariko ni style ifise inguvu zikomeye kuruta wanashimana ya style irimwo uyu mukinyi yitwa Gonzalo Garcia iyi style ya jeu irimwo Mbappe mu gihe yokundira Zabi neza iza gutuma Vinicius Junior yisanga ateruwe mukinyi wenyine baza kurondeza mu busatirizi ngo anyerukana umupira kandi biza gutuma equipe ya Real Madrid ikina umupira unyaruka hanyuma baze kuronka n'umwanya wo kuja kuzibirira hamwe kuko Mbappe ivyakina Mbappe si wa mukinyi asaba ngo ndakeneye kuza kuzunguruka mu bakinyi batanu manze ndabacenga ni wa mukinyi akeneye ko mu mupira imbere hanyuma yiruke awushikire akoresha ingufu ziwe atere mu izamu ishoti yihuta hakiri kare Vini ni wa mukinyi nawe aza gutabara muri za situation zisavye equipe ngo abakinyi bari kuzibira turatoye umupira mugabo turakeneye ko muza kugenda mu nyaruke muje gusatira munyaruka ariko we Vini uraza kumera nk'ugumanye gatonya hanyuma urabe Mbappe kunahagaze umucomekere kandi Vini arananyaruka byose biza kuza Agiye Garcia Agiye Mbappe vyorohereza umukino wa Vinicius Junior kuko biza kumukura ko abakinyi boje kumufata ari babiri batatu kuko vyabaye ijoro ryakeye ubwo Gonzalo Garcia twamubuze mu kibuga kuko abakinyi bose bari Madrid bafise yaje ivuga ngo turaza kurondeza Vinicius yari hose kugira ngo tumuhe umupira rero iyo equipe adverse maze kubona ko ari we muri kumurondeza umupira umwanya wari wose biraza korora ko baza kumutena ko konte bamwivandeko hanyuma bahuza abandi bakinyi gukina ariko no vuga ngo mugihe Real Madrid boza baribuka ngo dufise Garcia imbere mu busatirizi dushobora gutanga centre gatsinda igitsindo biraza gutuma abakinyi bari mu rukarega ntibaje kuri Vini none ivyakozwe ijuru ryakeye bamaze kubona ko kano gasore kabatsinze igitsindo bose bavuye kuri Vini batangura kuraba Garcia bice bituma Vini nawe afashe umupira acenga kinjira indani muri defense adverse indana kinjira twongeye kubona wa Vini mwiza kuko igitutu yarasanzwe ariko yakibuzeko nawe aza kwisanga muri match avuga ngo ndaza kwigira utwo shaka kuko ndafise umukinyi nza kujanira imbere Fran Garcia za kuba yaje inyuma yanje kugira ngo ndamu umupira biraza kunyorohera binyohana rero ku ruhande rwanje nuko twabonye Mbappe ataramara kuza neza muri mu mukino wiwe mwiza uko Mbappe aracagwaye byukuri no muri match yejo wabona yuko arakina ari inguva kibuze ariko je ndemeza ngo iyi ni squad ikompletana yakira Mbappe nirote n'umugabo witwa Gonzalo Garcia nk'abasubirizi nuko ariko kandi tuva kuri kino kina ariko bwana Houston uno mukenyero wa Zabi Alonso uratanga ikizere mu nkino ziri imbere umukenyero wa Zabi Alonso ndavuga umukenyero wa Zabi Alonso asanzwe anakoresha no munsi cyangwa karakoresha muri iki gikombe c'imigwi c'isi c'imigwi uko nivyo uramaze kutwereka mu nkino zine bamaze kuba barakina ko icizere muri Real Madrid cyamaze gutangwa gusa naho kiko kiragaruka kuko Real Madrid tubonye mu mpera za 2025 ariko uno Karo Ancelotti karasozera niyo tuko turabona uno munsi guhera ku rukino ndavuga gwa Strasbourg kuza gushika uno munsi kuri Juventus ya Torino uratangwa kuduha icizere yuko Real Madrid iri kiragaruka mu bihe iri kiragaruka na bwa bushobozi nk'ubwa Real Madrid twabonye kuri ba Karim Mustafa Benzema na ba Cristiano Ronaldo na ba Gareth Bale ariko haragahaze kagihari akahe tuve tuje ngaho twizere cyane twebwe bakunze ba Real Madrid cyangwa abafana ba Real Madrid ngo ati Real Madrid yamaze kugaruka ku rugero rwayo ijana ku ijana no ntibirashoboka kuko kugeza no munsi Zabi Alonso aracuba ku mugwi kandi tusanze tuzi ko kubaka harimo abiri harimo kubaka rukaguma cyangwa kubaka rukagoyagoya rugasambuka rukamera nabi kuko no munsi Zabi Alonso nivyo aracirondeza ariko aragerageza gutegura 11 de départ yiwe avuga ati uno mugwi wa Real Madrid abasigaye no gukora abandi bazoza basubirira uno munsi wabona Real Madrid kira kintu hagati mu kibuga ugasanga birananiranye kuri ba Jude Bellingham nibigenze neza ugasanga biranse kuri ba Federico Valverde nibigenze neza bakaza bagasubiriza umugabo Luka Modric akaza akabikora neza inyuma yo kumusubiza ko twibukanye neza na neza ejo Luka Modric twatangura saison ntazoba barizwa mu mugwa Real Madrid azoba yagiye ico ni cyambere ica kabiri naco mu mugwa Real Madrid
uno musi Xabi Alonso nivyo urafise ba Trent Alexander-Arnold uramaze kubona ati Trent Alexander-Arnold arakomeye muri je offensive ariko muri defensive sikirenga none eske ejo nkazuza gahura na wa mugwi ufise ba Rafael Biori Diaz baramine amari urumva ufise wa mukinya dakomeye kuri je defensive ni none yego bizokunda kuri offensive ko bazomfasha bakanga ivyo bitsindo bibiri none baramine abana ba Rafinha bazoba tararonka bitatu canke bine uri kuranyumva ndakumva gose rero kintu muri Real Madrid baraca ariko barubaka kandi hacakenewe kubakwa n'imiburiburi n'inkino 10 za mbere muri La Liga zizohera tukibona ko Xabi Alonso akiri karubaka umugwa wa Real Madrid ariko ngaho nyene ntaguciriyemwo nitwagera kuri nkino shika kuri 10 Amerika ariko arubaka bisaba ko na equipe ya Real Madrid bisaba kuba n'igikombe cya La Liga kandi ari nico bamutumye nka Florentino Perez mukitwa twumva uri mu nkino 10 canke kana muri zino yako barakina kuno musi za Mondial de Club madugira kuri kino shika kuri kane ubwo nubu maze ko na equipe yawe ngene imeze umukino maze kuri kurabona naho tuzi mu minsi yashaka kuza bitwa ba Matuno baza kongera kwitwa ba Arda n'abandi batandukanye tubaza kuba tuvuga ngo wewe Xabi Alonso tugwinkino shika kuri 10 utaritora cyangwa utaratora equipe yawe niyo nteranja uno musi Xabi Alonso rugerageze ko sigwa rugendo uvuga ati ariko arubaka guhera A0 oya ukubaka kwiwe kurafise shingiro natanze n'akarorero uno musi hagati mu kibuga urafise ba Jude Bellingham urafise n'abandi sivyo birashika bakagenza nabi ariko kazogasubiza Luka Modric akaza kabikoraniza wibuke neza ko Luka Modric si hazobari bikuranyumva ariko kandi impamvu ndiko navuga ati ari karubaka acasabwa kubaka nivyo azokina azoronka abakinyi 10 batangura uno musi ikintu ndiko ndagaruka ko mvuga ati ari karubaka vyoshaka no kumusanga gushika kuko ari jambo nahere ko mvuga ati urashaka kubaka rukaguma nige ubaka rukabomoka bikuranyumva izo nkino 10 rero ndashaka kuzogera tubona ati gwarakomera umeze neza amahirwe ushobora gutahukana La Liga amahirwe gutsinda Atletico de Madrid ayo gutsinda Atletico Bilbao zo gutsinda FC Barcelona arahari uri kuranyumva ariko kandi hashobora gushika tukabona ati amahirwe ariho ariko ntashitse ntashemeye umwaka weze twarabona FC Barcelona ukuntu ikomeye twarabona ati Real Madrid naho yoza igatsinda FC Barcelona imisindo bigera kuri 2 urukino tarahera niturahebura ko Real Madrid yatsinze kubera ko bivanye n'ubukomezi tubona FC Barcelona ifise FC Barcelona FC bwa bukomezi gushaka no kugombora ibitsindo mu minota 2 yanyuma ukino rugomba ruhere Real Madrid twarayibonye nimba twashobora kurimba ati Real Madrid ni wa mugwi ya minota umvise Real Madrid ati ni wa mugwi wa ya minota warayitsinda Real Madrid ubwo wayitsinda 4 urukino rutarashika kuri mu minota 90 ntiwizera ko watsinze mu Real Madrid Rero Xabi Alonso birasaba ko yubaka Real Madrid tuyisange muri ivyo bihe uno musere kugira Real Madrid ishika muri ivyo bihe hacakenera urugendo rurerure hacakenera guhagura effective ariko tumuha iminsi ngana gute witwa Xabi Alonso reka ku ruhande rwanje ngira ico ndabivuzeko jewe iyo ibintu biriko biraja muri positive ndabivuga nk'ibija muri positive iyo biriko biraja muri negative nkabivuga muri negative erega nta mukinyi Xabi Alonso ariko arakoresha cyangwa ariko aramufasha agiye kuva muri equipe inde Luka Modric yinjiza iminota ya nyuma gusa ko ariko afashwa na Arda Guler ko ariko afasha naba bacuameni ba Federico Valverde ba Dini kime gusa no kwemeza ngo Xabi bizomugora gutora 11 de départ ariko si ibintu bija muri negative n'ibintu bija muri positive kuko aramaze kutwereka ngo match ya mbere nakinye irutwa na match ya kabiri hari match ya kabiri irutwa ni ya gatatu iya gatatu iritwa ni ya kane mu gihe bimaze kugera gutyo binyereka ngo wowe Xabi ibintu byose uri kurakora bifise inyungu biriko biratanga ariko gato ya Patrick ntara naguciramo wowe za match ya mbere wakinye irutwa ni ya kabiri ariko rabakinye wakishije mu ya mbere niba bandi nyene batakoze byiza cyane ariko bakagakora byiza cyane ya kabiri ariko kandi twibukanye harabakinyi bari hanze no muse bataragaruka mu kibuga ariko badafise bisabwa uko vyogenda kose ko bazoboneka mu kibuga aba bakinyi bari hanze y'ikibuga sabakinyi Perez yahaye garanti ngo mutegerezwa gukina nabakinyi bazoza kugira ngo bagwanire ikibanza cyo gukina uno musi kirane Mbappe uri handa ashobora kuba yoza agafasha equipe ni witwa Master Tuno wenyene uno musi wotunga kirane Mbappe amaze izo nkino zigira kuri 3 tarakina kandi twagoma tubona impinduka mu Real Madrid tukagoma tubona na ya evolution na kirane Mbappe ataraza mwoza kumbwira ngo wakene Mbappe yakugoye kuza mu mugwi wa Real Madrid yanagukonsomye gushirako hejuru woza kumwicarika hanze ngo nuko ngo Gonzalo Garcia yafatishije mu mugwi wa Real Mbappe
je nizera ko Kylian Mbappe rote yoshobora kuja hanze y'ikibuga mu minota 50 y'urukino, yoshobora kwinjira ku minota 70 y'urukino bivanye nuko atoba ariko aratanga ivyo Xabi Alonso yifuza gutanga. Ubundi mwagiye munavuga reka ngire ico mvuze kubijanye n'iyije y'uno mugabo yitwa Xabi Alonso. Uyu mugabo yitwa Xabi ivyo amaze gukora kugeza akakanya muri ekipe ya Real Madrid biranyemeza ngo Xabi uri positive mu vyuri kuratanga ni vyiza biriko bija mu nzira nziza kandi bikanyereka ngo hari abakinyi beza ufise inyuma bariko baraza kandi abo bakinyi nibaza bazoza bongereza ingufu kuri ekipe kuruta uko bazozikurako. Nimba tubona Trent Alexander-Arnold afise ubwo bushobozi buke bwo kuzibira ariko tukizera ngo Dani Carvajal afise ubushobozi bwiza bwo kuzibira no gusatirira bishoboye, ubwo Xabi ategezwa ku balance akavuga ngo uyu munsi nimba Trent asabwa gukina kugira ngo ampe bijya Carvajal nawe uyu munsi ni wakenewe kugira ngo aze kumpa bijya. Hanyuma ikigira kabiri nimba match aravye uko izo biri kwiragenda akavuga ngo wowe Kylian Mbappe rote ndiko ndakubura ku mapasi ku match nako ku mipira yo hejuru kandi nivyo nkeneye kuri uno munsi. Ubwo azovuga ngo Mbappe sohoka ninjize Gonzalo Garcia kugira ngo uze kumpa bino bintu. Jewe nizera ikintu kimwe, nizera ngo ibintu biri kubiraba byose biri kubija muri positive kwa Real Madrid. Binyemeza ngo Xabi Alonso mu vyezo doha muri Seziriza nuko turabibona kuno musumba ivyo ariko aradoha kugeza akakanya turacavyizeye ko bizoba kugeza ubu kuko nubwo ariko arakina urabona ngo wowe Xabi Alonso uri kurakina kugira ngo duhe vyiza mugabo ndiko ndabona igerageza cyane kuruta na produit fini yawe. Produit fini ntiraboneka, icamwa nikiraboneka ca Real Madrid. Turacari mwiyiga, turacari mwigeragezwa, turacari ko turarondeza. Rero aho nyene naguciriyemo buri yari kintu ko muravuga gikomeye cyane cyazanye nuvuga ngo na Houston wanashaka kuno munsi avuga ku bakinyi bamwe na bamwe bino equipe de Madrid harimo umuntu witwa Kylian Mbappe rote kuzana witwa nde Gonzalo Garcia. Uno munsi tubimere nk'ababifatanya kuko bikubira se kuko irajana wanashaka mumbabarire gato kuko mwana mvuga ngo uko agenda unadusiga tufatanye kino kintu nyene kuko numvise namaze ko ngurumva ko ivyo kuravuga kuno munsi witwa Gonzalo Garcia witwa Kylian Mbappe mu gihe vyoshaka ko biranga uno munsi muri equipe de Madrid dushobora kubona witwa Kylian Mbappe bamwicarika gatoyi bakijiza witwa Gonzalo Garcia kuko Gonzalo Garcia kuno munsi tumaze kuba tubona ko neza mu nkino zishika kuri zinamaze gukina amaze kuronka ibitsindo shika kuri 3 agiramo na assist shika kuri 1 ku munsi waje asinze igitsindo kiza ku ipasi witwa Trent Alexander-Arnold. Ese kuno munsi ndakine rugero apara kuvuga abandi bakingo banze kugarukako mumbwire Gonzalo Garcia Kylian Mbappe ubwo Gonzalo Garcia bageze ko yoba mu bakimba z'abaronka inota ni muri burenga 40 muri equipe de Madrid. Erega Pablo gato nanaguciriyemwo wanashima hari jambo uvuze ngo tugiye ngo kuzobona ngo Gonzalo Garcia atangura bakamwicarika Mbappe canke tugiye kuzobona Mbappe atangura bakamwicarika Gonzalo Garcia ni ibintu bibiri ari kintu kimwe coco mukuriye kumenya muri no mugwa Real Madrid. Hari gihe hazoba urukino ruzokinwa rubashusha umutwe urukino rukomeye bizosaba Xabi Alonso kuzotegeza kubabona bose mu kibuga ari babiri Kylian Mbappe rote na Gonzalo Garcia kandi amajambo yanje muyandika ahantu ico gihe kizogira kandi muzokibona gasubiremo kandi bakumve. Hari gihe umugwa Real Madrid bizobasaba yuko bakoresha Gonzalo Garcia na Kylian Mbappe rote bose mu kibuga babonekane hariya ubwo rukino n'urukino ruzoba rushushe bizosabwa ko Real Madrid ugomba igitsindo hasi hejuru bizoca bikwereka gute rero bigutumye woza gakoresha Gonzalo Garcia ukamutanguza mu kibuga na Kylian Mbappe rote bose ukabazana mu kibuga bisiguye yuko bose ari babakinyi bashaka kugufasha mu ruhara rw'ibitsindo bashaka kuguha igitsindo rero kugeza uno munsi uriko uranyuma bona Patrick nagomba kugaruka kuri ca kintu akora avuga ati ego akaja muri sense navuga ni positive akaja muri sense positive ariko kandi ikindi naco umenye uno munsi muri Real Madrid ngaruke cyane imbere ku busatirizi ku bustrike bararondera nimero 9 ariko baramwikuyemwe baramwihojeje kubera yuko no munsi baronse Gonzalo Garcia wa Gonzalo Garcia ariko arasomesha kandi ku rwego rwo hejuru kuri high level barabisanzwe gusa kuri high level no munsi Gonzalo Garcia araza gakura umugwa Real Madrid hano byanse kuhava uri kuranyuma ariko kandi wibuke bafise hanze wa mukinyi yabagoye kugira ashike mu mugwa Real Madrid kandi yabakonsomye nawe nyene azokwicarikwa. Je kubwanje reka ndakivuge kuno warumbaje wanashima n'ikibazo noneho numvise atantaye kugira ngo acancanga n'ibindi bintu bitandukanye. Je navuze kuri equipe ya Real Madrid mw'abantu
iri kwija muri sase positif nta mpamvu yo gutega imitego ese uwo bazango Real Madrid izokwama wo cumwereka ngo izokwamira hehe ngo Vinicius Junior azohava avunika ngo kira Mbappe azohava avunika ivyo nivyo twokwiyumvira niyo mpamvu rimwe na rimwe dutegerezwa kubona abakinyi bandi bashasha binjira ku bwanje bivanye n'abakinyi ndiko ndabona baza binyereka ngo dushobora kuzobura umukinyi yitwa uno Trent bagasaba Carvajal tigendo nkine bijya Trent akina agatanga ibintu vyiwe mugabo ukabona biko bibandanya ni umudubrire wa Trent no munsi witwa Dani Carvajal dushobora kuno nico nariko ndavuga niyo sanse ndiko ndaza bari ariko arazana Franco Mastantu wono nituvyibagira kandi azoza kina hagati kwa Arda Guler canke kwande bagize amahera mabiri ingufu zirongera mu zindi ngufu zisa n'ikizingana ariko narumvise ko bazomubanda cyane ku ruhande aho ku ruhande nihe nyine ko tahahari erega ego no musi Rodrigo sinzi ko munabibona asa nk'umukinnyi atari karaharugwa cyane mu mikorere ya yinjira muri equipe ya Madrid yaje afise ihangiro ryo gukinisha abakinyi 3-5-2 buriya namaze kuba ndabumva ko ndaza ku kibazo wambajije nico ndiko ndaza kugaruka ko nagomba kumanza gukarifya cyangwa gukarifya ibi biriko biravugwa ku bijanye no gukinisha Mbappe na Gonzalo rega Mbappe umukinyi wari wese urabizi yuko Mbappe yinjiye muri Real Madrid Mbappe akitwa umukinyi mwiza kuruta Vini nubu wogenda vanga kwa equipe ya Madrid umukinyi witara kuruta abandi bakinyi gusanga ari Kylian Mbappe none si Mbappe erega niwe Kylian Mbappe erega Mbappe yaje ari mubi muri equipe niwe Mbappe yabaye pichichi wibura nuko nuvuga ngo rariga gusa erega Mbappe afise ubushobozi nababwiye Mbappe afise ubushobozi bwo kwinjira muri equipe ikinamwo Pogba ikinamwo Griezmann ikinamwo Ninde agashika ku myaka 18 yitwa titirere atsinda ibitsindo vyinshi muri equipe nationale kuruta Burundi mukinyi wari wese Ninde azomuruta erega Mbappe niwe kizigenza wa equipe nationale muri aka kanya igitambara cimwe Giroud cimwa Griezmann gihabwa abantu bamaze bafise iyo ansinete muri equipe barakibima mugaba giha umwana nuvuga ngo umwana ko narakwiza imyaka 26 yarayikwije 26 ni afise 23 nako yarakwije 26 ariko 2018 yagiye batwaye mondiale ku agapeti k'imyaka 19 ari kapitene oya ntiyari kapitene ico gihe mugabo yahetse equipe kuri nimero 9 ari umukinyi kuko ari hakiri abitwa ba igororis rega mondiale mu France batwaye ya 2018 bisa nkaho bayihawe na Mbappe none si we nyene imbere ya za Argentine za Portugal siwe yitwara neza hanyuma Mbappe niwe Mbappe muri finale y'igikombe cy'isi imbere ya Argentine yabatwaye igikombe yasize ibitsindo 3 hat-trick ari umukinyi umwe ubona yuko equipe yose yananiwe mugamba ariko arabikora wenyine uwo Mbappe niwe Mbappe wa Paris Saint-Germain yamaze saison 4-5 atwara Suriendoro mu Bufaransa none si wenyine ari muri Real Madrid ubushimwe bwose bw'umukinyi neza mu Bufaransa kumagegeranye uwo Mbappe rero yaje muri Real Madrid Cristiano Ronaldo ifise umukinyi yitwa Vinicius Junior ashobora kuba umukinyi yitwa neza kuruta abandi bose umupira w'amaguru iburaya ariko atatsinze ibisindo bishika 40-30 asanzeho Jude asanzeho Ninde ashobora gukora ivyo byose ariko adafite ubwo bushobozi bwo gutsinda ibitsindo 40 muri saison ariko Mbappe yo kubwira ngo jewe Mbappe muri ko muvuga nkina nabi nzotsinda ibitsindo 50 kandi akabitsinda nkuko yabikoze muri saison iheze Ninde yavyemera wibaze gutsinda ibitsindo ari saison yawe ya mbere yakuyeho amarokore ya Cristiano Ronaldo bafite ibitsindo vyinshi abajana 50 abandi batanduke batwa barawure baciye abakintu bitwa ko ari abakintu bibihangange yaramaze kubaca kwitwa nde witwa Kylian Mbappe no muri equipe nationale ariko araza mu bakintu bafite ibitsindo vyinshi rega Mbappe nawe uramucira urubanza uretse ko turamurindiye nawe tumubone muri no nivyo ndiko ndasigura nanje nakubwiye nti Mbappe rero amaze guca muri abamenyereza batandukanye akitwara neza akaba umurideri wa equipe Mbappe afite ubwo bushobozi bwo gutsinda ibitsindo 50 ni wari muri Real Madrid je nakubwiye ibintu byose ndabipanza muri faso positive apana muri negative uretse ko ushobora kubonamwe amariske ariko mugabo ayo mariske ndayabona ariko nkabona ibintu nubundi mu rugero nifuza kubibonamo cyane iwo Mbappe ari muri iyo equipe ya Real Madrid ashoboye ivyo byose afise quality imwe burya Vinicius Junior no kwemera ngo azokwama umunsi umwe canke vyoshoboka ko azokwama burya Lamine Yamal ni umukinyi mwiza ariko no kwemeza ngo Lamine Yamal azokwama kuko ico afise ni technique Jules Bellingham no kwemera ngo azokwama ariko Federico Valverde sino kwemera ngo azokwama nka Jude kubera ko
Jide afise technique fedafise ni ibintu nyene yakina uko nyene ni karite nizafise. Mbappe afise karite imwe yo kunyaruka, nico kintu cyonyine arusha ubundi mukinyi wese. Nega nta n'ikintu nakimwe. Mbappe ntafise karite zo gutsinda ivyo bisindo, nubwo atsinda 50 ntafise karite zo gutsinda, arabona ipoto, ntafise karite zo gucenga. Wowe waragerageza nukuri umviriza bwana. Mbappe 2 contre 1 aragutsinda. none Mbappe arazi gucenga ibice 60 kwijana aracenga Mbappe. Mbappe aracenga. Sawa reka nabuze ni ibintu bibiri kimerindira nacu ndagwakarura nyine utaramara ko arenga hagati ya Kylian Mbappe no mukinyi yitwa Nico Williams. Ninde mukinyi azi gucenga? Oya hugiye kuri rero. Oya ndiko ntanga ngomba amacenga ya Mbappe. Ikibazo ushaka kubaza amacenga ya Mbappe siya nitwogeranya na ba Lionel Messi na ba Nico Williams sayikirenga, ariko amacenga yiwe yo kurondera igitsinda arafise. Rero nico azinga uyu muntu ndamucenga nce nshikira ipoto. Erega Mbappe uziye amacenga yo kuvuga ati ndacenga guhera hagati mu kibuga, urumva canke ndacenga batatu bane kugira nshikira ipoto. Ariko avuze ati aba babiri ndabacenze nca mbona umugardie amara gucenga. Icenga uri kurambwira ni rya cenge rya Erling Braut Haaland, ni rya cenga ry'umukinyi wese anyaruka. Oya kwicenga Mbappe no mugeranya. Erega nta mukinyi atazi gucenga. Ni ukina gute wote yagute ubufisa akantu kiwawe nyine uteza kufi. Oya Mbappe nawe ciza urabibona bikora kenshi. Reka ndakubwira ikintu kimwe, muri karite za Mbappe gucenga nta birimo. Aho jendi sira ka 30%. Nimba ari umuntu yumva yompaririza ampe aho hantu Kylian Mbappe yacenze ukabona yuko acenze korosi y'umuntu azi gucenga. Niba ahubwo Mbappe aranyaruka. Kimwe gusa ikintu akora, umupira arashobora abonye mwaje arawubarenza hanyuma mugashira mu maguru mukiru akamukaraba ninde wundi aza gusigunda. Nico Mbappe ashoboye gucenga n'ibirimwo. Mbappe aranyaruka ubundi karite. Rero Mbappe ari ukwaremwe mu mutwe, ukwaremwe si wa mukinyi wobwira ngo developa bino ngo mwubu buryo bwa technique, no, ahubwo afise je yiwakina yo aranyaruka nivyo ashoboye. Kandi no gutsinda si umukinyi azi gutsinda cyane, ahubwo ni wa mukinyi agerageza cyane gutsinda hanyuma kimwe kikaboneka, bibiri bikaboneka. Niko Mbappe ameze. Mbappe nta makuru sakina. Rero binyemeza ngo Mbappe ni wa mukinyi ashobora kwitora muri jezu umumenyereza wese yumva yo mwubakirako, kubera ko abakinyi bakomeye bafise karite nkizi. Aba ba Cristiano Ronaldo nibaza kugusaba ngo umumenyereza ngo nze kwitora muri je zawe, ahubwo umumenyereza ni ugerageza guhuza je zawe n'uno mukinyi. Nimba Cristiano twaramubonye neza muri Real Madrid, nuko umumenyereza yategezwa gutahura ngo Cristiano nimba ndiko ndamukinisha kuri nimero 7 ntaza kuguma kuri nimero 7, nimba ariko akina kuri nimero 11 niwe yishizeyo ntaza gukina hari yanyene ngumbi. Biraza kumusaba ko aza kugenda gusatira kari mu Mustafa Benzema kugira ngo aho ikibanza Marcelo amuhe centre sindi gitsindo. Rero umumenyereza yidevelopa kuri jezo wo mukinyi. Niyo mpamvu na Zabi Alonso avuga ngo abakinyi nkeneye kubaka abakinyi bo ku mpande banyaruka, hanyuma Vini na Mbappe nibamara kuza muri squad zanje abo babiri bategezwa ko bafise ikibanza cyabo imbere mu busatirizi. Ndondere ukuntu nubaka diwo ikomeye yaba babiri nyene kuruta abandi bose. Tumvikana ngo umumenyereza ategezwa kurondera kwitora muri karite za Mbappe na Vini kuruta uko Mbappe yita atangura kurondera kwitora muri inde muri je za Zabi. Ibi rero nivyo mvuga nti kubwanje Kylian Mbappe rote ndacamubona nk'umukinyi ategezwa kuba umukinyi ndegwa ko muri equipe ya Madrid kuko afise ubushobozi bumwemerera ngo nubwo nzokwama gute Real Madrid nzoyibitsindo bigera kuri 20 cyangwa 30 40 50. Hanyuma Gonzalo Garcia nawe ni mu backup niko babita. Federico Valverde yagize kinavuga mu gatondo umusubirizi. Federico Valverde yavuze ngo Gonzalo yahoze ari mu gitutu cacu kuva muri Castilla kugeza n'aka kanya. Ubu rero mu gihe yisanze muri je ari kumwe n'umugabo witwa Kylian Mbappe rote, buri mwanya wose Kylian agifise umubano mwiza n'abakinyi ba Real Madrid, ategerezwa kuguma arondegwamwe ya karite yiwe yo gutsinda asanzwe yaramanye, ategerezwa kuguma arondegwamo gwa rukino rwiza atanga mu kibuga. Ariko ni wa Mbappe amaze kunyereka ngo bivanye na je nkina birangora kuza kumara match yose ndi au top. Hari ahantu nza kugera nkine by'ukuri ubona yuko nacitse intege. Ahantu Gonzalo Garcia yarakenewe rero kugira ngo aze kuza rero wewe atanga umusaruro urenze
mutari mwiteze wari utandukanye n'umwe wari mu kibuga Mbere- yaranabitweretse ku gisindo ca mbere yatsinze muri Liga ku rukino rwa mbere yinjiye asubira yakire Mbappe rote mu gihe wabona umenga Real Madrid nta haniza gusubira kuronga ivyo bitsindo centre imwe yaramarije dir uno mu gusore yitwa Gonzalo Garcia yatsinda igisindo cande ca equipe yande ya Real Madrid rero ku ruhande rwanje ni dio ishobora gukompletana a 100% mugabo bitavuze ngo kiri Mbappe rote tuzashobora kumubura muri je canke muri 11 ba equipe ya Real Madrid. Oya biragoye ko Kylian Mbappe roti twomubura biragoye ko twomubura kuko bwagije no kuraba ukuntu yarondewe n'umugwi wa Real Madrid n'ukuntu yahashitse n'ivyo yakonsomye kugira ashike muri uno mugwi biragoye ko twoza kumubura nkuko wanabivuze mbere ega n'umumenyereza we ubwiwe yaravuze ati birasabwa yuko ngerageza gukora ino duo ya Kylian Mbappe roti na Vinicius Junior kugira baze bananywane bakine mu kibuga ariko bidasiguye yuko uno Gonzalo Garcia ko tuzomubona hanze jo no mwana ndamubona umwanya wo gukina uzoboneka kuko inkino ni nyinshi Real Madrid ntuzokina La Liga gusa uzokina La Liga uzokina UEFA Champions League uzokina Copa del Rey uzokina Super Coupe amahiganwa ni menshi rero hari inkino zizosabwa kuruhurira abakinyi urazi gituma Gonzalo azokina ntazokina ari kumwe na Mbappe je kubwanje kuri nimero 9 ariko hari probability imwe bishobora gukundamo iyi nuko Real Madrid geno ndabira abakinyi bose bafise hari umusubirizi w'umukinyi yitwa Vinicius Junior urabonayo ntawo hari isari uno wumva bariko baragerekeza kurondera wapi no kuko barabizi neza ngo umusubirizi wa Vini ashobora kuba Mbappe ega hari n'igihe nigize kuba ndanabivuga ati Real Madrid ikintu ikeneye cyane irakeneye umu numero 9 gusomba mu wing kuko na nefu no musi bako barakinisha twamumenyeye canke twabonye amateka yiwe twabonye ubushobozi bwiwe akina ku ruhande nabo nibo banarondeye barabizi ngo hari umunsi Mbappe azoba ariko akina neza bigasaba ko turondera umwanya Gonzalo Garcia bivanye nuko Vinicius Junior nawe ariko arakina nabi kumwe kwa Carlo Ancelotti hanyuma uwo Gonzalo azokwinjira muri nefu mu busatirizi bwa equipe ya Real Madrid na cyane cyane ko Mbappe rimwe na rimwe bimugora kwitora kuru hagati muri attaque centrale uwo Gonzalo tuzobuce tumukinisha kuri 9 Mbappe aje kuri nimero 11 ariko biragoye kuzobona Gonzalo Mbappe na Vini mu kibuga icarimo yego nibizoba kubera ivyo nivyo ukunda biranagoye hagati mu kibuga Zabi Alonso abona yuko bategezwa kugira ico bamufashije buri kanya kandi ategezwa kurondera umwanya wo gukina buri abani ba Arda abitwa abo bitwa amasotuno ari umunsi uzobibona no musi nuko novuga wanashaka binameze ariko imbere ko dushaka kwa tunava ku bakintu vuga cyane cyane kuri kugeza muri kano kanya ndakeneye umwanya mutoshe ushoboka muri equipe novuga ngo yande mumbwire urugero rwa no bakinyi mu bintu bike cyane kuko muri amuceto twateguye yitwa Gonzalo Garcia yararimo nitwa Kylian Mbappe ariko ndakeneye witwa Alexander Ninde witwa Fran Garcia n'uwitwa nde uriye Chouameni no poste zabo tuzifatanganije zose yari cyarimwe witwa Trende mumubona gute witwa Fran Garcia bimubona gute witwa uriye Chouameni muramubona gute kuko Gonzalo Garcia witwa namuvuze je bwa mbere na mbere ngarutse kuri Trende Alexander Ninde karite yose mbi ubushobozi bwose bubu burakenewe kandi mu mugwi ariko mabona hari kindi kintu uno Zabi Alonso akwiriye gutegerezwa kumushiramwo ndetse no kumushiramwo kumuremamwo akaciyumvamo ikintu cyo kuza cyo gushobora kugira ubushobozi bwo gushobora kuzibira inyuma gufasha mu gihe twasatiriwe kuko imisozi nzizo kwama twahuye na Juventus ziruha hakiri kare imisozi nzizo kwama twahuye na Pachuca zidafise ubushobozi bwo kuza kudusatira nk'uko twabiziga ariko tuzohura n'indi migwi ifise abawinga bameze neza bateye ubwoba tuzohura n'imigwi ifise ba Mohamed Salah tuzohura n'imigwi ifise ba Ousmane Dembele ba Desire Doué ba Barcola none ugifise wa Trent Alexander Arnold aduze bimugoye cyane kugaruka inyuma urizera ko ba Antonio Rudiger nukuntu dusanzwe tumuza Antonio Rudiger nivyo akomeye cyane ari muri axe central ego muri Chelsea the Blues twaramubonye akaca ku ruhande kuri byaro bitatu canke bibiri ariko iyo ahengetswe sikirenga uriyumvira ko wa Trent aduga bikagorana ko asubira inyuma bizomworohera cyane gufata ba Desire Doué ba Barcola ba Fran Garcia nivyo muri za style doje za Zabi Alonso ramaze kuba nazifatisha aranavuga no musiko yishimiwe n'umumenyereza Zabi Alonso ariko uzosanga ku ruhande ko kuzibira cyane inyuma atari kirenga azofata ba Ousmane Dembele turakwereye ku Zabi Alonso arakwiye nivyo karite bafise nivyo zirafise ico zifashije umugwi ariko arakwiye kandi kugaruka kubereka yuko no kuza kuzibira inyuma bikenewe cyane
ico kintu nogaruka ko cyane cyane ibindi navyo bisigaye nimero 9 yarondegwa yaramaze kubonekana Gonzalo Garcia aramaze kuba nabonekana ku ruhande rwanje kandi aranahakwiye ku ruhande rwanje nibaza ko kuri bano bakinyi n'abakinyi ariko bari debrouiller neza muri equipe ya Real Madrid uhereye kuri Chouameni ukaraba ukore ko arakina ndetse yanakinye na match ku munsi w'ejo nziza hari defona navuze ku rukino rwa Salzburg ivuga ngo Oriye Chouameni hari ukuntu bimunanira kuja gufasha Antonio Rodrigo muri defense ariko nabonye Chouameni yibuka ngo mu gihe mbonye danje kwa Dean Jensen raza kumufasha mu gihe mbonye danje kwa kono bagabo bitwa Antonio Rodrigo ndaza kumufasha hanyuma Dina gacamenye ukuntu nawe deplace akasubira inyuma muri defense hanyuma kano gasore ka Garcia kakamenya ukuntu kaza kuza kumuzibirira nawe no musore twa Dean Jensen ndabona completana muri equipe ya Madrid novuga ngo Chouameni ariko arasa no gutora neza je abereye gukinamwo muri defense yandi ya Real Madrid hanyuma ku musore yitwa Trent Alexander-Arnold nibaza ko n'umukinyi basinyishije muri Real Madrid bazi neza ko adashobora kuza kwafasha kuzibira kuruta ibindi bintu byose ahubwo bamuzanye kugira ngo bafashe gusatira ndetse yanababereye novuga ngo yanabungukiye kuko mu byo yakinyi yatanze assist yabahaye intsinzi imbere ya equipe ya Juventus joro ryakeye rero novuga ngo umukino wa Trent ni kujya nyene umeze kuko Real Madrid barabize baratunze umusore yitwa Marcelo umusore novuga ngo yatanga byinshi muri attack kuruta muri defense ugasanga nta n'ikintu wanashima ariko aratanga ariko mugabo ntivyace bisigura ngo umugabo yitwa Arjen Robben bakina na Bayern Munchen ngo aza gucaca mu kibanza ca Marcelo vyoroshe Marcelo yaragenda akaduga akagera imbere no mu izamu akagerayo ukabona ariko atanga assist yibereye mu izamu ga Cristiano ariko mugabo wa Marcelo nubwo atagaruka wanashima kuzibira yihuta yarakina neza niwo mukino ukinamo umusore yitwa Trent Alexander-Arnold kijya gihe baba bafise ba Pepe na Ramos na ba Casemiro bashobora kuza bagakora couverture niyo mpamvu no musi bafise umukinya afise ubwo bushobozi bwa Casemiro bwo kugaruka agakora couverture kwa Marcelo Federico Valverde nanyaruka kuruta no Casemiro tuvuga biranagoye niyo mpamvu ndekubwira uko hanyuma bagafita uwo mukinyi yitwa Dean Jensen bazanye bazi neza ngo arashobora kuza kuzibira gafita kuri cha kibanza kindi gikomeye cha Marcelo bagafita umusore yitwa Fran Garcia hanyuma kuri ugo ruhande rwa Trent hari gihe mugabo bitazokenegwa ko canke bizokenegwa ko nawe nyene atanga support yuzuye muri defense ico gihe nico kibazo kizoba kibaye ariko niyo mpamvu Real Madrid bafise ubundi mukinyi yitwa mu backup canke ashobora kuba umukinyi atangura yitwa Dani Carvajal ashobora gucakina muri ico kibanza cande cha Trent rero kubganje kurondera quality yo kuzibira kwa Trent ni ibintu bidashoboka mugabo kurondera iyo quality yo kugerageza kuzibira no gutanga ubusati no gutanga inguvu nyinshi cyane zikome mu busatirizi bwa Real Madrid bizokunda ni nayo mpamvu Real basabwa buri munsi kenshi gashoboka gukinisha Trent ariko wanakinishije abakinyi bo hagati bagera kuri 4 hanyuma mu busatirizi ku mukinyi yitwa Gonzalo Garcia nibaza ko ivyo ariko aratanga ni ibintu bidutangaje ni ibintu kandi vyuzuye bifise n'ico tuvyiteze ko muri kazoza bitwereka ngo uyu mukinyi ashobora kuvamwo umukinyi adasanzwe mu mici itandukanye kuko azi gukina mu mipira yo hasi anakanamenya gukina mu mipira yo hejuru rero ku ruhande rwanje ndavuga ngo reka tubitege ariko muga mu byo bariko baratanga ni ibintu bitanga icizere muri equipe ya Real Madrid nuko kabisa bimeze kuri equipe novuga ngo ya Real Madrid nibaza ko ko turabwira kujyana na equipe ya Real Madrid kuko kugeza muri kano twabwiye ivyabaye mu rugo rukino twabwiye novuga ngo imikenyero twavuze ivyagoranye muri equipe novuga ngo ya Juve dotire tuvuga n'ubushobozi bwa ino equipe ya Real Madrid turavuga n'ibitandukanye n'umwe mu bushobozi novuga ngo bw'abasatizi yaba uwitwa Kylian Mbappe kwa Vinicius